n'amahoro n'imbabazi iva ku Mana Data twese we kuri mwebwe no kubera bose nk'uko mwabidusavye uhagarariye ikiganiro gica ku muco w'ijambo Ministries yarashoboye kutubwira tuvuge ku bibazo bijanye n'igira cumi. Igice cya mbere twarashoboye kwerekana mu ncamake yuko ikigira cumi atari amafaranga. Twarashoboye kwerekana aho cyatanguriye abagiye bagitanga, twarashoboye no kwerekana abagihabwa. Ubu tugomba twinjira mu idonido. Reka twisunge igitabo cyo gusubira mu byagezwe cyanditswe na Mose, igice 14 duhere ku murongo wa 21. Ntihaze agira ikintu na kimwe kipfiriye murya, ariko mushobora kugiha uwo munyambukira abiwanyu akaba ari we akirya, cyangwa mushobora kukigura n'umunyamahanga, ariko mweho muri hanga ryera ryarobanuriwe uhoraho Imana yanyu, ntimuze utekeshe umwagazi w'impene amata ya nyina. Ntitiko turigisha ku bijyanye no gufungura n'abemereye gufungura, turiko turavuga ku kijanye n'abemerewe guhabwa ikigira cumi n'abemerewe kugitanga. N'ikigira cumi icari cyo, nk'uko twashoboye kubura ko atari amafaranga, twarashoboye kumenya abagitanga ko ari Abisirayeli bagiha Abalewi, kandi ivyo bikaba biri mu mabwirizwa n'amategeko. Umunyamahanga ntimuraba. Ataguma tubibutse yuko umunyamahanga n'inyambukira aba bantu si Abisirayeli. Umunyamahanga ni uwuhaba muri Isirayeli, inyambukira yo ni ingenzi ni uriko ararengana. Icyo cyifishije ntibari bemereye kukirya, ariko bagihe abari hanyuma yabo, abasuzuguwe, abo abatagira Imana. Aha ndagomba ngo mu iki gicapo kwijambo abanyamahanga twarashoboye kurivuga ko twebwe amahanga yose atari Isirayeli n'abanyamahanga ku rukoba. Ntaho dusa, nta naho duhuri n'amategeko y'Imana n'Abisirayeli ajanye n'ivyo gutanga, ajanye n'ivyo kurya, ajanye n'ivy'inyambaro n'ibindi. Ibi twovyiga ukwacu tumaze kwakirwa umuco w'ubutumwa bwiza. Mwumvise yuko umunyamahanga ashobora kukirya, ariko Umwisirayeli ntashobora kukirya. Mwumvise ko n'ingenzi ishobora kukirya. Hanyuza ko mubonye ifoto. Iyo tuvuga umunyamahanga, abantu ntibaramusobanukirwa uko Imana yamufata. Imana yamufata nk'umuntu ukintazi, nk'igikoko, kuko atakintu na kimwe bihuriyeho ku bijanye n'imibereho yo kubaho mu mategeko yayo. Reka icyo cyanditswe tugisome, murakirondera mu Kirundi. Cyanditswe kiri mu Banyefeso, Cete Paul yandikiye Abanyefeso igice cya 2 ku murongo wa 11. Kandi genda gisome mu Kinyarwanda aca gisoma mu Kirundi. Nuko rero mwebwe b'abanyamahanga, mwebwe abasuzugurwaga n'Abayahudi kubera umubiri wanyu utagenywe, warangaga ukutemera kwanyu, naho bo bakirata iryo genwa ryabo ryakozwe n'abantu. Mwibuke ko 12, mwibuke uko mwari mumeze kera, icyo gihe mwari mwibereye
aho mutagira umukiza, nta sano mufitaniye na Isirayeli, ntaho muhuriye n'amasezerano y'Imana, ndetse mutanayazi, kandi ntaco mwizeye kuri iyi si. Somera mu Kirundi igice cya kabiri ku murongo wa 10 na 11 na 12. Aravuga ngo nuko mwibuke yuko bwa mbere mwebwe abanyamahanga ku rukoba, mwebwe mucitwa abatakebwe, nabo bitwa abakebwe n'intoke ku mubiri. Kw'ico gihe mwari mutandukanye na Kristo, muri n'itandukaniro n'ihanga rya Isirayeli, muri injabuka ku masezerano n'ivyasezeranywe, ataco mwizigiye kubizoba. Mwari mw'isi mutagira Imana rurema. Amen. Humvise, twari mw'isi bw'Imana rurema, ntaho tutandukanye n'amasezerano y'Abisirayeli. Nico gituma hariho ibyo bemerewe kurya, butemerewe kurya, tukaba twari tubyemerewe kurya. N'ibi bijanye n'ibigira 10, ndagomba ngo mwumve aho ndiko ndakwega mbakure kugira ngo mubanze kwanza mwimenye mwe abanyamahanga ku bukoba, kuko abanyamadini, abakozi b'idini, na cyane cyane reka iri jambo ndarisiguye, tuvuga idini nuke murabe inyubako, murabe ivyiyumviro, ko bijya bivuze ivy'inyubako biva mu vyiyumviro by'abantu. Iyo rero tuvuze idini, tuba tuvuze imikorere y'umuntu, ibikorwa by'umuntu. Iyo tuvuga idini, ni umuntu akorera Imana atazi, ni umuntu avugira Imana atazi. Tuba tuvuga inyubako, tuba tuvuga abakozi, tuba tuvuga iki na kiriya, tuba tugomba kudoma ko ibiva mu muntu, ni kamere y'umuntu ikorera Imana. Nico gituma itegereza gusekana na kamere y'Imana ikorera umuntu. Rero tuvuga idini iti n'abakozi b'idini, inyigishirize y'idini, imvugo z'idini, ni imvugo z'abantu, ni inyigisho z'abantu bagomba kuzana abandi mu burya Abisirayeli bari barimwo, ni kuvuga bigisha ibintu batazi. Naho turaza kuhashika mu kanya. Mu gihe bamaze kwigisha ibintu batazi, baca bakwegera batabizi kurusha, kuba mu bintu batazi bakazimira, bakibwa utwabo n'ibindi. Dusomere gusubira mu byagezwe twumve. Gusubira mu byagezwe igice cya 14, kaduhere ku murongo wa 28. Niho havuga ngo ku mpera y'umwaka wose ugira gatatu, muze mwame mukura ikigira 10 ku byo mwejeje byose muri uwo mwaka, mubikoraniriza iwanyu, kugira ngo Abalewi, kuko badafise umugabane canke ishamvu muri mwebwe, bo n'inyambukira n'imfuvyi n'abapfakazi babi wanyu, babone kuza barye bahage, kugira ngo Uhoraho Imana yanyu abahezagire mu bikorwa mukora byose. Amen. Hariho twaje tubabwira ko hariho ibigira 10 byinshi, tubaye turaca kuri iki kimwe cyatangwa uko imyaka 3 iheze. Kuri uwo mwaka rero ugira gatatu utarahera, hari igira 10 cyategerezwa gutanga. Ico nticajyanwa mu idini, mu ngoro ya Salomo, babikoranirije iwabo, bagaca bahamagara ababigenewe. Abo rero Abalewi bari barimwo, nyambukira zari zirimwo, imfuvyi, abapfakazi, bagaca bikoraniriza aho bakabisangira. Dusomere ku murongo wa 26 wumve. 26 avuga ngo mushike Changira 25. muze 25 urantunga. aravuga ngo ariko aho urugendo ruzoba rurerure rukabananira,
ntimushobore kubishikanayo igihe uhoraho imana yanyu azoba abahaye umugisha kuko aho hantu azoba yaratoranije ngo hashire izina ryiwe hazoba hababereye kure. Muze mubigure amahera muyatekere mugende aho hantu uhoraho imana yanyu azoba yaratoranije, mushike muyagure icyo mwumva mugomba cyose, ari inka, ari intama, ari vino, ari inzoga, ari ikindi kintu cyose mwumva mugomba, muheze mubirire ngaho nyene imbere y'uhoraho imana yanyu, mubisangire n'abo mu ngo zanyu munezerewe. murakoze. Kandi abalewi baba muri mwebwe ntimuze mupfe uko mubafashe, kuko atamugabane canke ishamvu bafise muri mwebwe. Naho turagomba ngo tutahurana. Hariho ikigira cyumi kindi bategerezwa gushikana mu ngoro ya Salomo, ariko iyo ngoro ya Salomo nk'uko twagiye tubivuga ari ahantu hamwe mu gihugu cya Isirayeli, kandi mu gisagara kimwe Yerusalemu. Aho hantu niho yari yemerewe, kuko niho hatoranijwe. Ubugingo rero bafashe bijya bintu byose bimbuye y'uhoraho yabahaye umugisha, bikaba byinshi bikananira gutwara, bace babivunja amahera. Aho naho nagomba ngo muce w'akarongo y'uhigira cumi nticyari amahera, ariko barahawe uruhushya rwo kukivunja amahera igihe hababereye kure. Bahashitse bace bagura ikintu cyose bumva bagomba. Bene data, muko dutahurana. Nkitwa namvuga nti igihe abantu bariko barigisha kuri kwitonda ngibi ubyigishije ukunyene, ukaba uburenganzira abantu ngo batangira cumi, hanyuma ngo habereye kure ngo bagure icyo bumva bagomba kugira ngo bicare hajya bakige bagisange n'imiryango yabo. Umuco rukristu wo butitutse by'ukuri. Ngaho mu Kirundi bavuze ubwoko bw'inzoga, baca bavuga na vino. Vino ni vin. Inzoga mu Gifaransa bavuze ko ari liqueur forte. Ugomba kunezerwa imbere y'uhoraho, mugaca mwitereka nk'izo nzoga. Mwe mwibaza yuko muri imbere y'uhoraho kuri mukanya mukanezerwa, ari uza kumenya abizera n'abatarabizera. Aho tuko turaca turengana kumwe tuhagaruka. Ariko tuko turavuga yuko icyo kigira kimwe cyabo cyari cyemewe no kugura ibintu ubu mudashobora kwigisha muri ayo madini yanyu. Hanyuma abo Balewi nta shambu bari bafise. Iyo bavuga ishambu nta tongo bari bafise, nta parcelle bari bafise, nta kazi bari bafise. N'Abalewi twagumye tugaruka ku majambo avuga ngo kigira kimwe cy'amafaranga abukiye kwitangana Abisirayeli, nta yindi miryango irimo. Twerekanye ibyanditswe ko abanyamahanga twebwe tutarimwo, twe twaharugwa nk'abantu, twaharugwa nk'ibikoko, mbere n'ibyifishije baraduha twebwe tugure cyangwa dutwara. Sinzi abantu bagomba kutwinjiza mu masezerano y'Abisirayeli icyo wabagamije ni kudatahura, ni kuzimiza abantu, ni kuronderamo inyungu mbi igatuma umutima utintumbero. Ndagomba ngo abasesanguzi muze muje muri commentaire. Ubuntu n'amahoro bibane namwe bavukanye. Muvuganye ariko aravuga ati ntazi icyo babigombako. Icyo bishakamwo ni inyungu. Ni inyungu kuko urumva iby'ukuri baravyanka, bakigisha ibyo bashaka, bibaha inyungu, bikabaha n'icyubahiro. Rero ibi bintu bizana, kuko bitaba ari ukuri, bica bizana n'ikibazo.
kuko nk'akarorero bivuna imitima y'abantu ko kiba kibaye ikinyoma, kuko aho ibyanditswe byera birerekana neza nk'uko twabivuze ko ubuheruka abategerezwa kugihabwa muri ico gihe barabarewi nibo bonyene, twe ntitwarimwo, abanyamahanga ntibarimwo, nivyo vyibi. Ahubwo kuri iki cyanditswe twari duhejeje gusoma cyo gusubira mu byagezwe, cyo gusubira mu byagezwe 14 duhereye ku murongo wa 28 hoho urumva rero twebwe uyu munsi canke gasanga abisirayeli nabo gasanga bo babandanya gitanga ahubwo twebo duha. Rero ibi ni kinyoma kabisa, ni kinyoma kigira 10 ntikigeze kiba amafaranga, nta n'ahantu na hamwe uzobona kigeze kiba amafaranga. Nk'uko twabivuze ko ubuheruka twatanze kijya canditswe ko na Yesu yagize icyo akivuga ko hariya muri Matayo 23 hereye ku murongo wa 23 yabisingyajya ntiyigeze abemera. Vyumvikana ko bobo babona ko bategerezwa kugitanga. Mugabo yababwiye ati mwebwe mwanjyajya mwe muzobona ibara ko mutangisha igira 10 vy'imbwija na hanisi na za 10. Yarabona nyene ko atari ukuri, kuko ivyo naho babitangisha kubw'inyungu, ariko hariho ibindi bintu bakora bibi. Ntibakizibereye, kwari ukurenganya abantu, kwari ugukora n'andi mabi menshi. Ariko aha bavukanye, nicyo gituma twama turiko turababwira nk'ibi ntituba tubigaruka ko cyane, kuko namwe murakwiye gusesa n'ivyanditswe biraho. Ntibemerewe kugitanga, ariko kubera inyungu bagishikako ubu hoho barashiraho n'amategeko. Iyo batakuravye mu gitabo ntibagufasha guhamba, iyo batakubonye mu gitabo mariage yawe ntibikunda. Bagakoresha n'icyo kinyoma cyo ngo bahezagira ama mariage. Ibyo nabyo tuzobivuga ko ikindi gihe, ukabyumva ko mariage ntihezagirwa nabo, ihezagirwa n'abavyeyi be n'abana. Rero naho bavukanye nimusome murahe. Hanyuma noshora kugaruka ku kantu naho ntakemera, gasanga basi bemerewe uko bo bavuga ko bemerewe kubitanga. None ko imvuvye bataziha nabo bazitangisha, abapfakazi ko batabaha nabo ko batangisha. Nico gituma murakwiye gusoma gose bavukanye kugira ngo habeho gutahura. Ahubwo babonye ari umuntu wibagiye umunyamahanga aba mu gihugu, bamubonye ntongaye bacu mu Burundi bamubonye bamuramo amadolari canke amanyamahanga gose kandi baba bifite n'amavuta menshi, kuko aca bababwira yuko bakwiye guha Imana ivy'agaciro. Rero izo mvugo nimuze murazikurikirana ni nyinshi bakoresha, ariko ico ni kinyoma kabisa. Ikinyoma, aba bantu baranse kwigisha ukuri, bahitamwe ibinyoma byabo. Uhoraho yarabarengikiye ubuzimire nibwo bubakoreramwo ibyo binyoma bakabibandanya, niyo bashitse ku byanditswe vyera umenga naco bivuze. Babita basuma, bambuzi, babita ko mutabereye, ko ngo mwubahuka kwiba Imana, n'andi majambo menshi bakoresha. Ariko ukuri kuri hano kigira 10 kigeze kiba amafaranga, n'ibindi vyanditswe bimwe twarabitanze, n'ibindi ngibi bandanya bikurikira. Hanyuma ikindi naco umviriza ingene havuga ngo kumpera y'umwaka ngo kumpera y'umwaka wose ugira 3 muze mwame mukura ikigira 10 kuvyo mwejeje. Bobo sinaho, bobo ni ku munsi. Biratuyobera n'ukuri ibyo basoma canke ibyo bavuga canke ibyo bakora iyo babikura. Ariko ni musese bavukanye, ni musese ibyanditswe vyera, usenga umwami aduhumura amaso, ade kurobanura ibihwana n'ibidahwana. Nkuko namaniko ndagaruka kuri cya canditswe cyabajya bene data bari mico myinza kurusha b'Itesalonika, ko bo barasesa bene data biberoye, barasesa kugira ngo babone yuko ibyo babigishije cyangwa ibyo babwiye ari ukuri guhwana n'ibyanditswe vyera
mwarahezagiwe. hanyuma hariho ijambo mwakunze kutubaza ngo none muri ayo mazu muri ayo madini muri izo nyubako turagarutse no ku nyubako rero abantu ntibemerewe kubitangayo ni ukuri kuzima ntibabyemerewe nk'uko muhejeje kubyumvira havuga ngo aho uhoraho imana yanyu yatoranije ngo habizina saho umunyedini arara yiyumviriye akajya gupanga saho umunyedini arara yiyumviriye agatanga avansi yo kuhagura cyangwa akahagura agaca ahubaka inzu y'igitangaza ngo niho imana yatoranije oya hari mu gihugu kimwe cya Isirayeli hari mu gisagara kimwe cy'Yerusalemu ntihari hariho hose ahandi hose haca haba utudumbidumbi twagiye kwaduka singo mu myaka yari nutwo bita intuze isinagogi naho ntibabitangira aho muri ayo masinagogi nta byatangirwa kwari ahantu ho gusengera no kumva ibyanditswe rero ayo mazu mubona ntibabitunganya ukundi ariko batayovya ababumva bavuga ati twebwe twashimye ko aha tuhakorera ibi hanyuma turakeye interanyo yanyu ariko hatarimwo iyiterabwoba by'uko utanze ntuhezagirwa udatanze urahezagirwa udatanze ntuhezagirwa udatanze rukumuvumo utanze rukwimigisha oya sivyo ari uko nta kintu na kimwe twokora tuba tubaho mu buzima rero n'imaji nitwoca tuma dutanga kugira ngo twironkere inyungu no gukora ntitwokora n'ikinyoma rega basijewe none ko bavuga ngo twe dutange duhezagirwe bo bavyakira kubera iki baca baturusha amafaranga ko ari bo baca bagira mu miduga myinshi ko abana babo ari bo biga ahantu heza bagatera imbere bakubaka ngaho twe tukaguma tugowe n'ikinyoma n'ikinyoma bavuga ngo dutange duhezagirwe uwo babaza ati none ko ari mwebwe muca muhezagirwa kuturusha mwebwe mudatanga ari mwebwe muvyakira ata kintu na kimwe mwakoze rero aho hantu ariko ijambo ryitwa iry'Imana nicyo nacyo tuzokigaruka watandaza turi kuri iki kigwa rero turiko turakiga kiratunezera cyane kuko twakimenye hageze ku bw'ubuntu bw'Imana tuca turacukumbura rero bavukanye inyinshi turiko turazitanga tweruye yuko abaherezi ntibagire ishamvu nta na kimwe bakora nta mugabane bari bafite muri Isirayeli ariko ubu kugira ngo abantu bagitange bagihe abapasitori abarimu abarepresenta ivyo navyo babikurahe ega bagihabwa abarebu n'umuryango umwe mu miryango 12 ya Isirayeli abapasitori ega abarimu abigisha nico gituma ubona intumwa harimo abapasitori abigisha bavuga butumwa n'abagi ntibari bemereye kwakira ibigira cumi kuko ntibari bavyemerewe kuko si umuryango w'ubarewe rero bakino gihe bavyakira gute kandi atari mu muryango w'abarewe ico ni ikibazo hanyuma mwebwe mu gitanga muri Abisirayeli hanyuma aho mu gitanga naho uhoraho yatoranije cyo nibazo byo kwibaza tuko turasoma muri ivyanditswe rero inyishu ni ngizi tuko turazitanga kandi mugene mwica w'akarongo sukuza ko abantu batanga ahubwo niyoza ko muca mugira ikibazo ne twotanga gute ico nacyo urumva tuzociga ariko uko umuntu atanga biroroshe twaba tuvuga tuti hari itandukaniro ry'abizera Yesu n'Abisirayeli batari bwizereye canke Abisirayeli batarafise mpwemu yera n'abubu bizeye Yesu afise mpwemu yera abubu ufise uburyo bwawe ukavuga uti jewe amabezwe yanje bezwe zanje zose ivyankenerwa vyanje bezwe primaire
nazihegeje kuriha inzu kuraba gufungurira abana n'utundi twankenerwa nahegeje kudutunganya ndashaka kuraba amahera asigaye nkaraba icyo nshobora gukora kugira ngo ntushyiremo ibishobisho ubwa mbere kwanza uraba uturdotwa tuzakorera abantu bagukikuje ababanyi bayeho gute no bashikira gute ucurengana ati mbega aho mvuka mu muryango abo mu muryango iwanje no bashikira gute abatoru tuvukana abavuka ku bavyeyi n'ibindi gucuraba mu gihugu no shigikira iki mu gihugu ugacurengana izo mbibe zose ukarabyo gukora ubirongora namwe mu yera n'ibindi kandi avec ton maturité spirituelle ashobora kuraba ivyo ukora utanze kurongorwa namwe ko n'ivyo byose dukora mu mazu yacu kurondera inzu kuyipanga cyangwa kuyigura kubaka kugira ngo nivyo turongorwa namwe mu yera ni capacité zacu zo mu bijanye no mu buryo bw'imibereho zihitamwe ibereye. Ari akantu nagira nongere ko kanyoheye gasa n'akantu kantwengeje cyane ko umuvukanyi yariko aravuga ati ivyo vyategeza guhabwa abarewe. Ubuheruka twaravuze ku canditswe kiri mu Baheburayo havuga ngo iyo ubuherezi buhindutse ngo n'ivyagizwe bwe ivyabo ntibibura guhinduka. Byarahindutse. Umviriza rero muri aba barewi bavugwa usomye no mu byakozwe n'intumwa igice ca 4 umurongo wa 36 haravuga ngo na Yosefu uwo intumwa zise Barunaba risobanurwa ngo umwana wo guhanurwa umurewi yavukiye Kupuro yari afise itongo ararigura azana ibiguzi byaryo abishira imbere y'ibirenge by'intumwa. Rero umuvukanyi ariko aravuga ati none umuntu ashobora kwibaza ati none ko bimeze gutyo none umuntu yotanga gute? Umuntu atangwa arongowe namwe mu Imana agatanga nakijya cyanditswe kiri hariya mu Bikorinto ba 2 igice c'9 uhereye ku murongo wa 6 haravuga ngo gutangana umunezero umuntu atababa yatagoberewe. Yego rero gutanga nivyo gutanga birazana umugisha kurusha guhabwa. Gutanga bizana umugisha sikigira 10 ariko mwumvise n'uyu murewi Yosefu w'intumwa zise Barunaba ngo umwana wo guhanurwa nawe yari afise itongo ararigura amaze kwizera ubutumwa bwiza byamuhaye gutanga atababaye atagoberewe anezerewe acaguri sinikigira 10 yatanze sinishikanwa yatanze no yaragurishije itongo ryiwe yaragurishije itongo ryiwe atamusunikano atawomuhimirije atakintu na kimwe mugabo ngo ibiguzi byabyo byose abizana mu birenge by'intumwa. Rero bavukanye tugende turatahura koko tugende turatahura abarewi abo barewi bumva uyu munsi ntibariho kabisa. Abo bandi biyita ngo nabaherezi nabaki oya sivyo. Uriko asoma hariya mu Banyefeso igice ca 4 ugahera hajya ku murongo wa 11 ubutumwa bwiza ibyanditswe vyera biravuga ngo bamwe bahawe kuba abandi kugira ngo ishengero rigira iki ritunganywe rigaburirwe rikomezwe. Ntavyo ibyo by'abaherezi nta byari bihari. Yego nta byari bihari nta birimwo ukabyumva ariko haravuga ngo tuzoba bami n'abaherezi ibyo nibindi si mwishengero si bajya bakorera ishengero oya bajya baritwa intumwa bakitwa bavugishwa bakitwa abigisha bakitwa abungere bakitwa bavuga butumwa naho. Ego rero urashobora hoho banaduciriye ko n'akarongo ni Yosefu umurewi n'umurewi yategerezwa kubihabwa nawe mugabo nabyo yigeze nuko ubuherezi bwari buhindutse haraje yindi nkoro nshasha
naho mubandanye gusesa no gutahura abavukanye. hanyuma ndakunganiye mvuganye mbega kuyo uyo murewi yagurishije itongo yarikuyeho iryo tongo mu gihe atanagyemerewe kuritunga nuko yari yarataye intumbero guta intumbero rero burya biroroshe haba ku representa haba ku mwungera haba kuri iyo bita imihamagaro biroroshe cyane guta intumbero ukazimira ugacuzimiza abandi kurumva ugira ibintu ushingiye ko bikakunanira kwihangana ugacuta inzira. Urabona ko n'uyu murewi ni ikibazo gikomeye cyane kuri uyu murewi. Uyu murewi ubanza hari ibyo batamuha bijyanye n'ibyo yari yemereye mu mategeko, mu gihe rero batabimuhaye yategereza guca abyironderera. No ubanzana n'abavugabutumwa pasiteri abandi nyene bari muri ayo madini ariko muri ibintu bataronka bagahitamo kugoreka ijambo ry'Imana cyangwa kugoreka ivyanditswe vyera, ariko barakwiye kugaruka bagahitamwo gukora bagacumukura ariko bagahagarara neza imbere y'Imana. Hanyuma umurewi uko biri kose ntiyategereza kubitanga yaravyirondereye, yategereza kubicunga kuko systeme umurewi yaravuyemwo yo kubihabwa ahubwo akabitanga. Ahubwo jewe ndiwe neza ko byari kugorana ko ndabitanga kubera naho injira ndavyemerewe kuvuga ngo yarahishuriwe aho bikwiye gutangwa kandi yatanga ibiguzi byavyo bacabikoza bacabisangiza abandi bose. Rero bavukanyi tugeze hano n'ubuhereze bwari buhindutse kuko nawe nta shamvu yategezwa kugira mu Bwisiraheli, nta nitongo yategezwa kugira. ubanza batamuhaye ibyo bigira cyure amashikano rero abantu ko bataye intumbero nanje reka nifatire yanjye nzi akonomeje ukavuga ndakavuga nti n'abanyamadini ubanza ariko byatanguye inzara yabaye nyinshi, reka nifatire yanjye nzira ubanza ariko ibintu byagiye bihinduka batingira ariko tubahamagarira guharuka mu nzira. Musonze mwigumye mwumva Imana ikibarongora gukora mugikore kuko ikimana ikurongoramwo ni cyiza. Hanyuma kandi nta makemwe ariko bavuga mu Kinyarwanda nta muntu ashobora kukigaya kuko n'Imana ikuvugira mu muntu. Burya Imana ikuvugira mu muntu ikuvugiramwo igukoreramwo uhangana n'abantu bake ariko ntubura umugwi uguti ibintu kuri naho bitugoye. Niko nabenshi bara batubwira mu madini twaganiriye n'abavuga butumwa abapastori abarevera bagati byo nivyo kubishika ko rero ega nico ngorane kuko iyi nzira twafashe nayo iragoye. Ariko twagiye tubona abantu babihagarika, twagiye tubona abantu bafata inzira yo kubaha Imana niho bagendana ijuri bagiriza. Ariko ikigwa mumva ko ari kirekire turacyabandanya turyohewe, turacyabandanya dutanga umucyo. Twagiye dusanga ari abantu hirya no hino ibi babishuriwe mu buryo bwagutse. Hanyuma nubwo tuko tuvuga kigira 10 ariko burya reka dukebure abariko barumva, dusomere hamwe iki cyanditswe kiri muri ni Timoteyo, igice cya mbere cya Timoteyo igice cya mbere muturaye ku murongo 8 haravuga ngo kwirinda inyigisho z'ibinyoma n'uwo mutwe w'amajambo. Umurongo 8 havuga ngo turazi yuko ibyagezwe ari byiza iyo umuntu abigenjeje nk'uko bikwiye ibyagezwe. 9 azi yuko ibyagezwe bitashiriweho umugororotsi ariko byashiriweho abagararije ibigaba, abatubaha Imana n'abanyabyaha, abanegura ivyayo n'abakora ibizira, abica base na banyina, abicanyi kubandanya. Kubera iki avuga ivyo?
twagiye tuba mu mpari z'ibi byanditswe, dusanga na Paul yaragiye mu mpari, dusanga n'intumwa zaragiye mu bihari mu gihe cyabo cy'ishengero, tugenda tubyerekana. Ibi bihari ni kutamenya iyo ubuherezi buhindutse kuri byagezwe nabyo bitabura guhinduka. Uca ufata rero ibi byagezwe ugashaka kubigereka ku bantu batari bene byo. Iyo umuntu yizeye Yesu Kristo aba ari umugororotsi. Ibyagezwe muri rusange n'amabwirizwa n'ibindi byinshi ntibyigeze bishyirirwaho umugororotsi. Ibyashyiriweho ibigaba abatubaha Imana, abanegura ibyayo. Twebwe nk'abagororotsi twarahinduriwe uburyo turi bwumva Imana ngo tuyumvire. Duhabwa mpemu yera aduha kumva no gukora ibihimbara. Ibi rero ndashinga intahe neruye yuko ibintu byinshi wowe uvuga ko wemera kukora ntiwigeze ubihishurwa na mpemu yera, ntiwigeze ubyiga kuba bihishuriwe na mpemu yera ari ryo shengero rya Kristo. Ntiwigeze wirabira kuri Kristo no ku ntumwa ziwe zera. Oya, barakuporoye mu byanditswe nk'ibyo byose bya kera bitigeze bishyiriweho abagororotsi. Wewe uca wishyira muri cadre y'abagarariji n'ibigaba n'abatubaha Imana, uca ugomba rero kugengwa n'amategeko. Ariko mu gihe uri umugororotsi urongorwa na mpemu yera. Ikintu utarongowe na mpemu yera ugikoreshwa n'ubukure bwo mu buryo bw'impemu, n'ubukure n'uburyo wasobanukiwe ibintu ukamenya ati ibi ni byiza ibi ni bibi. Ubwenge bw'Imana bwo kumenya icyo gukora mu gihe nyacyo. Ariko kandi nubo ubufise naho urakeneye kurongorwa na mpemu yera, kuko ntushobora no gusobanuka ibiri kurako ko ari bica nk'ari bibi utabirongowe na mpemu yera. Rero igihe cyose mu dusomera mu byagezwe bya Mose, igihe cyose mu dusomera mu mabwirizwa, igihe cyose mu dusomera mu byavugishwa ba kera, mu byitondere, kuko muhanze mudushyire mu mugwi w'abagororotsi, ntimubice mu mugwi w'ibigaba. Kuko mwadushyira mu mugwi w'ibigaba muba mucumuye, muba mukoze icyaha, muba mukoze amakosa n'amahano akomeye yo kusuzugura amaraso ya Kristo yatwegeje akadusinanishiriza imbere y'Imana nk'abagororotsi. Muba mudushyize mu mugwi w'abicanyi, muba mudushyize mu kibanza gituma no guhinduka ubwabyo duhinduwe n'ibyo muvuga bitakikunda, kuko aho mutubwirira naho uwo mwadukrashije. Ariko mvuga abakibumviriza, kamvuge impindura ijambo aho mubabwirira, aho mubigishiriza muba mwabashyize ubundi mugwi mubi. Ariko umuntu yari mugororotsi hariho uburyo bwe bwo kumwigisha no kumugira inama, si mu mategeko, kuko twebwe turabagororotsi. Nta kintu na kimwe duha Imana ngo duhezagire, nta n'icyo tuyima ngo ntigire ibyo dukorera nk'umubyeyi. Ega rero turaronka umucyo iyo uteruye inyigisho, ubanza urabe abo ugomba kuyigisha ni bande, ugomba ubashyitseho. Twebwe izi mvugo zigaruka ngo mubingeragereshe mareko nazo bacuncumura umugisha, izo zizovyigako. Izo ni izindi mvugo zikeneye gufashwa, ko je ni mu bantu iyo batasobanukiye ibyanditswe bavuga ngo Bibiliya ngo iri contradwiza. No, iyo ntatahuye ikintu atekana, abanyitanga imbere mu gucukumbura babitahuye barashobora guhuza ibyanditswe kabisobanukirwa kurusha. Mugire uyu wa Mungu mwiza. Itariki 5 z'ukwezi kwa mbere mwaka w'2025 twagira ubuntu bwo gucukumbura n'uyu mwene data Augustin. Twaryohewe, mwari kumwe nanjye mwene so Dimitri.